Shalom shalom ndabaramukije. Yego hama nagomba kubeshyuza ibyo bintu biriko birazunguruka kuri WhatsApp. Iyo foto uyu mugabo yashyize ngo bamutemaguye ngo yarongoye umukobwa avuye muri Saudiya. None ngo uyu mukobwa niwe yamutemaguye uko ngo niwe yamugize uko. No musi ni dimanche hari kwa Mungu itariki 23 ukwezi kwa kane. Umugabo niwe yankoreye amabi ntazibagira mu buzima bwanje. Ahubwo ahavuga ngo abakobwa bavuye muri Saudiya ntibubaka ngo baba bafise izindi gahunda zabo. Ahubwo abahungu bavuye muri Saudiya nibo batubaka. Umuhungu naramukunze ndamugura ubuzima bwanje. Amahera yose nakoreye muri Saudiya naramuhaye nibazana umuntu tuzokorana imigambi. Ubwo sana aka kanya ndamudaye miliyoni 10 hafi n'itatu. Miliyoni 13 namuhaye ngo dukore imigambi. Ubwo sana aka kanya iyo miliyoni nta n'igihumbi kimwe nzi ngo kiraha. Rero je ndiko ndahohoterwa nzira utwanje. Kugera ino saha n'aka kanya kuva ndongoye tumaranye amezi 7. Muri amezi 7 yose nta mahoro mfise, ntazi kundasiyona nk'abandi bagore, ntazi kunyambika nk'abandi bagore ukuntu bambikwa. Wumva hari miliyoni zingana uko zose zanamukoreye nkamuhereza. Rero ikibazo uko buri munsi uko ndamusabye ati jewe nshaka umutahe nikora utwo nikorera kuko amahera narayaguhaye. Buri munsi ndakubitwa uko ndamubagirira iryo jambo. Nino munsi hari dimanche nakubiswemo ico nyene, ariko arandenganya. Namba ubutungane buhari ndakeneye ko budutunganiriza kubera je ndiko ndarenganywa. Namba agateka kazina mu mukenyezi kubahirizwa, ndashaka ko ubutungane bunkorera nanje buntunganirize. Ubu tuvugana ndyamye mu bitaro ahantu bita Magara, mu bitaro bito kuri JVC. Yankubise hari masanga pari masasaba, yankubise bankubita na mwene wabo na mushikiwe ari abantu 3. Mfise inda ndibungenze, mfise inda y'amezi 6. Yankubise kugera yaho ubwenge ndabutakaza. Kuva saa 7 nagiye kuzinduka sizeri, niho nagiye gusubira gutora ubwenge nisanga ndi mu bitaro. Jewe rero ndiko ndasaba namba agateka k'umukenyezi kubahirizwa, ndakeneye bantunganiriza. Nitwa Estera, narindo mvuka mu Kajaga ariko narindongo ahantu bita Magara, niho narindongowe. Ushaka kugira ico yomfasha antunganirize kuko aho bigeze ndamerewe nabi. Ubu ndiko ndavugwa kandi navuwe ku mahera kandi sinzi ngo uzo yari haninde. Ugira ico mfasha canke akeneye ko yomfashamwe muri ivyo bibazo, nomero yanje ni 65 16 55 11. Sawa murakoze. Shalom shalom ndabaramukije. Yego hama nagomba kubeshyuza ibyo bintu biriko birazunguruka kuri WhatsApp. Iyo foto uyu mugabo yashyize ngo bamutemaguye ngo yarongoye umukobwa avuye muri Saudiya. None ngo uyu mukobwa niwe yamutemaguye uko ngo niwe yamugize uko. No musi ni dimanche hari kwa Mungu itariki 23 ukwezi kwa kane. Umugabo niwe yankoreye amabi ntazibagira mu buzima bwanje. Ahubwo ahavuga ngo abakobwa bavuye muri Saudiya ntibubaka ngo baba bafise izindi gahunda zabo. Ahubwo abahungu bavuye muri Saudiya nibo batubaka. Umuhungu naramukunze ndamugura ubuzima bwanje. Amahera yose nakoreye muri Saudiya naramuhaye nibazana umuntu tuzokorana imigambi. Ubwo sana aka kanya ndamudaye miliyoni 10 hafi n'itatu. Miliyoni 13 namuhaye ngo dukore imigambi. Ubwo sana aka kanya iyo miliyoni nta n'igihumbi kimwe nzi ngo kiraha. Rero je ndiko ndahohoterwa nzira utwanje. Kugera ino saha n'aka kanya kuva ndongoye tumaranye amezi 7. Muri amezi 7 yose nta mahoro mfise, ntazi kundasiyona nk'abandi bagore, ntazi kunyambika nk'abandi bagore ukuntu bambikwa. Wumva hari miliyoni zingana uko zose zanamukoreye nkamuhereza.
rero ikibazo uko buri munsi uko ndamusabye ati jewe nshaka umutahe nikora utwo nikorera kuko amahera narayaguhaye, buri munsi ndakubitwa uko ndamubagirira iryo jambo. Nino munsi hari dimanche nakubiswe mpowe ico nyene, ariko arandenganya, namba ubutungane buhari ndakeneye ko budutunganiriza kubera je ndiko ndarenganywa, namba agateka kazina mukenyezi kubahirizwa, ndashaka ko ubutungane bunkorera nanje buntunganirize. Ubu tuvugana ndyamye mu bitaro ahantu bita Imagara, mu bitaro bito kuri JVC. Yankubise hari masaa saba, yankubise bankubita ari na mwene wabo na mushikiwe ari abantu batatu. Mfise inda ndibungenze, mfise inda y'amezi 6. Yankubise kugera yaho ubwenge ndabutakaza, kuva saa saba nagiye kuzinduka 6h, niho nagiye gusubira gutora ubwenge nisanga ndi mu bitaro. Jewe rero ndiko ndasaba namba agateka k'umukenyezi kubahirizwa, ndakeneye bantunganiriza. Nitwa Estera, mvuka mu Kajaga ariko nari ndongowe ahantu bita Imagara, niho nari ndongowe. Ushaka kugira ico yomfasha antunganirize kuko nje aho bigeze ndamerewe nabi. Ubu ndiko ndavugwa kandi navuwe ku mahera kandi sinzi ngo uzo yari haninde. Ugira ico amfasha canke akeneye ko yomfashamwe muri ivyo bibazo, nomero yanje ni 65 16 55 11. Sawa murakoze. Amahoro frere, murakomeye. Twebwe no mu gihugu ni sawa turashima, ariko sineza jewe kabisa. Umugore wanje arandembeje kabisa, ubwo yashizemwo no kunsesa amaraso, aho yankase n'ugwembe basha, izuba riva abantu bene umurango babona. Yankase n'ugwembe, urabona kuva aho mu kwaha hose yatimburuye, aremvuye kwa muganga baradodera, nihatari hasi nikoma. Nihatari rero bavukanye, twagoranywe heyo South Africa, nukuri iwodi ihebura ubumwe, ihebura ubumwe nobavugana cyane cyane abantu katugize umuryango twari ngaho muri South Africa. Naje ko naje kurongora nze ati mfise umuntu nje kuruhuka, ariko urabe ivyo nje kuruhukiramo no gusesa amaraso. Kunsesa amaraso yantabuye kabisa, arambaga kweri n'ugwembe. Rero bantu murongora abakobwa cyane mukundanye n'abakobwa bari muri ivyo bihugu vy'Abarabo, nukuri mubigendemwo neza, mugendemwo neza cyane kuko si bose hari abo mutima. Ariko rero mubigendemwo neza mushishoze, kuko nanje yaranyereka urukundo ntangere. Ushaka naho nshuha ngo ndatashe, iyo pfuma ndigumira hiyo nkaba ndakubita amarande. Rero anagomba no kugaruka hiyo bikanagorana bivanye nuko usanga ibintu bimwe bitoroshe. Yego, ariko byose bizotungana. Rero nk'agagohe no bakubitira mugabe kabisa, mugabe. Uzopfa umurongora uko abaye kose, mugabo hari umukobwa w'indero, w'indero kabisa, aciye ubwenge, kandi kabakobwa nabo bari bagaragara ko mengo kaye. Harimo abaciye ubwenge ariko abahande kaye. Nuko rero ndayemeze amvuye kwa muganga ubu nyene, yamvuye kwa muganga kabisa. Aje n'abaganga bagize ubwoba kweri, ariko nzomera neza kuko Imana isumba ingabo. Nuko ko ngaho yatoye intambi yanda y'umwaka, zingo biraheze kumbenje mu cumba gutora ugwembe. Bagomba nkerera izosi candunama yaca timburwa mu bitugu. Urumva ko nahashwe, ubu bari kumva tumugenzi yitavye Imana. Yego, sawa rero mes frères, yabaga nukuri mube magabo kabisa. Muri zo nkundo nabo bakobwa bari mu bihugu vy'Abarabo. Yego. Shalom ndabaramukije. Yego, nagomba kubeshyuza ibyo bintu biko birazunguruka kuri WhatsApp. Iyo foto y'umugabo yashyize ngo bamutemaguye, ngo yarongoye umukobwa avuye muri Saudiya.
none ngo uyu mukobwa niwe yamutemaguye uko ngo niwe yamugize uko. No musi ni dimanche hari kwa Mungu itariki 23 ukwezi kwa kane. Umugabo niwe yankoreye amabi ntazibagira mu buzima bwanje. Ahubwo ahavuga ngo abakobwa bavuye muri Saudiya ntibubaka ngo baba bafise izindi gahunda zabo, ahubwo abahungu bavuye muri Saudiya nibo batubaka. Umuhungu naramukunze ndamugura ubuzima bwanje. Amahera yose nakoreye muri Saudiya naramuhaye nibazana umuntu tuzokorana imigambi. Kugeza no sana aka kanya ndamudaye miliyoni 13 hafi. Miliyoni 13 namuhaye ngo dukore imigambi. Kugeza no sana aka kanya miliyoni nta n'igihumbi kimwe nzi ngo kiraha. Rero je ndiko ndahohoterwa nzira utwanje. Kugera ino saha n'aka kanya kuva ndongoye tumaranye amezi 7. Muri amezi 7 yose nta mahoro mfise, ntazi kundasiyona nk'abandi bagore, ntazi kunyambika nk'abandi bagore ukuntu bambikwa. Wumva hari miliyoni zingana uko zose zanamukoreye nkamuhereza. Rero ikibazo uko buri munsi uko ndamusavye ati jewe nshaka umutahe nikora utwo nikorera kuko amahera narayaguhaye. Buri munsi ndakubitwa uko ndamubagirira iryo jambo. Nino munsi hari dimanche nakubiswe mpowe ico nyene, ariko arandenganya. Namba ubutungane buhari ndakeneye ko budutunganiriza, kubera je ndiko ndarenganywa. Namba agateka kazina mukenyezi kubahirizwa, ndashaka ko ubutungane bunkorera nanje buntunganirize. Ubu tuvugana ndyamye mu bitaro ahantu bita Magara, mu bitaro bitwa kuri JVC. Yankubise hari masanga atari masaa 7. Yankubise bankubita na mwene wabo na mushikiwe ari abantu 3. Mfise inda ndibungenze, mfise inda y'amezi 6. Yankubise kugera yaho ubwenge ndabutakaza. Kuva saa 7 nagiye kuzinduka 6 niho nagiye gusubira gutora ubwenge nisanga ndi mu bitaro. Jewe rero ndiko ndasaba namba agateka k'umukenyezi kubahirizwa, ndakeneye bantunganiriza. Nitwa Estera, narindo mvuka mu Kajaga ariko narindongo ahantu bita Magara, niho narindongowe. Ushaka kugira ico yomfasha antunganirize ko ndi aho bigeze ndamerewe nabi. Ubu ndiko ndavugwa kandi navuwe ku mahera kandi sinzi ngo uzo yari haninde. Ugira ico mfasha canke akeneye ko yomfashamwe muri ivyo bibazo, nomero yanje ni 65 16 55 11. Sawa murakoze.